Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Umuhuza TV. Numwe tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka cyane ku biriko biravugwa mu gisata ca politike, ubutungane ndetse n'agateka kazina muntu. Reka nsubire kubahereza kaze muri ano makuru bivanye naho mudukurikirana muherereye muri ngaha mu gihugu c'u Burundi mu ntara zose, abari hanze imbibe z'igihugu c'u Burundi nko mu karere ka Afrika y'ubuseruko, abari ku mugabane wa Afrika ndetse n'abari mu makungu ya kure. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe mu gihugu c'u Burundi, ni umunsi wari umunsi w'ibara mu gihugu hose. Ni umunsi benshi bafata nk'umunsi w'umwijima wabayeho mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani n'umunani, vyose bigizwemwo uruhara n'ubutegetsi bw'ico gihe. Ni ntahe nyinshi zigenda zitangwa n'abanyepolitike batandukanye cane bavuga ku vyabaye. Abo hakaba harimwo Agatogwasa n'abandi bagiye batandukanye. Ni umunsi havugwa ivyabaye ku Ntega, hakaba hari mu ntara ya Kirundo yahahora ndetse n'Amarangara mu ntara ya Ngozi yahahora. Abana b'u Burundi rero barenga 50,000 baragandaguye bunyamaswa hakoreshejwe ibigwanisho bicira umuriro hamwe n'indege zicucagira ubumara bwica nk'ibibombe. Abatasize ubuzima nabo barangara, abandi bacika ibimuga, impfuvyi n'abapfakazi bikozwe n'ubutegetsi bwa Petero Buyoya yatwara igihugu c'u Burundi ico gihe. Bamwe bati harabaye ntihakabe, Imana iziga mu Burundi n'abarundi, ibara nk'iryo ntirigasubire. Bamwe rero mu banywanyi bacu batwandikiye mu gatondo ko kuri uyu munsi bavuga ko bakeneye kumenya vyinshi vyimbitse cane vyaranze uyu munsi w'umwijima wabaye mu gihugu c'u Burundi. Ubwicanyi bwa Ntega Marangara buravugwa cyane ariko nta muco ubwerekeye urigera utangwa. Bamwe barabukoresha mu kubiba injyane z'amoko mu gwaruka atacu rubizi ko benshi bakabasubiramwo atabwo bazi. Inyandiko zibuvuga ni nke cyane ku buryo bigorana kumenya ukuri. Niyo mpamvu rero turonka abasaba ko twogira ico tubivuze ko, ariko natwebwe nta vyinshi tubizi ko. Igihe bwaba hari benshi batari bwavuka. Ngira ntangure rero mbageza ko imwe mu ntahe cyane ivyo twiganiwe n'umwe mu bariho ico gihe. Yagize ati igihe ubwicanyi bwa Ntega Marangara bwaba nari mfise imyaka 12, nagira ntangure umwaka wa gatandatu w'amashure mato na mu manuko bw'u Burundi Makamba. Mu gihugu bwicanyi bwabereye mu buraruko bw'igihugu. Ivyo ngira ndabasangize hano sivyo nabonye, nivyo nasomye mu bitabu vy'abakoze ubushakashatsi. Ufise umuco kundusha ntaze kureka kunyunganira. Mbega ubwo bwicanyi bwabaye Uburundi buri mu gihe ca politike kimeze gute? Muri Nyandagaro umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani n'umunani, Uburundi bwatwagwa na Major Pierre Buyoya yaramaze amezi 11 atembagaje President Jean Baptiste Bagaza. Ubwimo gwateye intwaro ya President Buyoya isigaje indwi zibiri ngo ikwize umwaka umwe. Ni ukuvuga ko ubutegetsi bwiwe butari bwakomere. Mu gihe ubutegetsi yakuye bwa President Bagaza bwari bwubakiye ku iperereza rikomeye cyane bita Sûreté Nationale, ubutegetsi bushasha bwa President Buyoya bwo ntibwari bwubaka iperereza nyaryo, ni nayo mpamvu butabonye kare ko ibara rigira yigwe. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani n'umunani haraciye imyaka 16 habaye ubwicanyi bwo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri. Ubwo bwicanyi bwari mu mitwe y'abarundi bose ariko ntibwavugwa. Nta kuri ku vyabaye kwari kwarabayeho, nta butungane bwabayeho. Abahunze bari bakiri hanze y'igihugu mu makambi muri Tanzania, mu Rwanda na Zaire y'ico gihe, ariyo Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo uyu munsi. Intwari nshasha ya President Buyoya ntaco yavuga kuri ico kibazo. Abahutu bari bake cyane mu nzego zo hejuru zirongora igihugu mu mugambwe umwe Rudende Opona wari wiganje mu gihugu. Igisirikare rero ico gihe cyasa nikigizwe n'ubwoko bumwe mu ntwazangabo kandi nico cavamwo abatwara Burundi. Komine Ntega yo mu ntara ya Kirundo na komine Marangara yo mu ntara ya Ngozi zahahora yari amakomine akenye cyane, asa nahebwe kandi yari afise incabwenge zike cyane. Ayo makomine yose yari ku rubibe rw'u Rwanda rwari rurongowe na General Major Juvenal Habyarimana. Aho mu Rwanda hari haravukiye umuhari Paripehutu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi n'icenda. President Bagaza yari yarateye ubwoba Habyarimana ko atirukanye Paripehutu nawe acaha ibigwanisha impunzi z'abatutsi b'abanyarwanda bari mu Burundi kugira batere u Rwanda.
Habyarimana w'u Rwanda vyaramuteye ubwoba carirukana indongozi za Paripehutu zija mu gihugu ca Tanzania. Bamwe mu babitohoje bandika ko aho bagazatembagarijwe Habyarimana yaciye asubira kwemerera Paripehutu kikomera mu Rwanda. Mbere iperereza y'u Rwanda rifasha ukungene hoba igitero mu Burundi. Iperereza rya Perezida Buyoya ntiryashoboye kubimenya. Reka dutangurire ku vyabaye mu ntango z'ukwezi kwa Myandagaro ku mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1988 aho havuzwe intureka muri komine Marangara. Mu ntango y'ukwezi k'umunani mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1988 harabonetse intureka muri komine Marangara y'intara ya Ngozi. Muri ico gihe hariko harakwiragizwa inyigisho mu banyagihugu b'abahutu ko bimirije kuba ubwicanyi nk'ubwo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972. Bamwe mu babitohoje bakavuga ko izo nyigisho zasaba abahutu kumera amagabo bakitanga abatutsi bataraza kubamara ku magenekerezo y'umunani n'icenda Myandagaro uwo mwaka. Bikavuga ko abanyagihugu benshi cyane b'abahutu babonetse bitwaje imipanga n'amacumu muri Marangara baboneka ko biteguriye igitero. Ico gihe buramatari wa Ngozi yari komanda Simake Kobako na musenyeri wa diocese katolika ya Ngozi Stanislas Kaburungu n'abandi bategetsi barishikiye Marangara guhumuriza abanyagihugu. Intureka irahagarara atamarasa asesetse. Bikavuga ko bamwe mu bateje izo ntureka baba baciye bahungira mu Rwanda. U Rwanda nago rurabirukana baca batera baja muri komine Ntega mu ntara ya Kirundo. Nkuko vyandikwa n'umwe mu batohoje ivy'ico gihe, ku Ntega rero niho intambara yahavuye itangurira. Mu gatondo k'igenekerezo 14 Myandagaro umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1988 Perezida Buyoya yuriye indege imushikana Brazzaville muri Congo ku mutumiro wa mugenzi we Colonel Denis Sassou Nguesso. Ashitseyo niho yaronka amakuru kibara ryaguye muri komine Ntega mbere bukeye ubwicanyi butandukira na komine Marangara. Ni gutyo rero ugwimo rwa Ntega Marangara rwatanguye. Mu minsi 3 ya mbere hishwe abatutsi. Bamwe mu bakurikiranye ivy'ugo gwimo bavuga ko uwatanguye kwicwa ku Ntega ari umusirikare w'umututsi yitwa Joseph Karenzo. Yari mu karuhuko ku mutumba wa Mwendo yacumaguwe ibibugita n'umugwi w'abantu boba bari bitwaje ibipanga n'amacumu ku mugoroba w'igenekerezo 12 Myandagaro uwo mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1988. Joseph Karenzo yarajanywe kwa muganga cikanira mu bitaro mu Kirundo, ariko aho hari gisigaye iminsi 2 ngo ubwicanyi nyezina butangure. Bukeye iyo nkuru niyo yayagwa muri Ntega nzima. Ibipapuro biguma canke se tract bica bitangura gukwiragizwa hose. Kwigenekerezo 14 Myandagaro hari imodoka Jeep y'umugambwe Uprona yaje ku Ntega irimwe abasirikare. Hari abavuga ko yarije kuraba uko ibintu vyifashe ku Ntega, hakaba n'abandi bavuga ko bibwiye ko yarizaniye ibigwanisha abatutsi bo ku Ntega kubera zanyigisho zari zarakwiragijwe. Ariko kandi hari n'abandi bavuga ko iyo modoka yari ikurikirana abakora urudandazwa rwa magendo ku rubibe n'u Rwanda. Igihe iyo modoka rero igarukiye ku mugoroba isubiye inyuma mu Kirundo niko gusanga abanyagihugu bazi bibarabara ku mutumba wa Kanabuguri. Kugira imodoka ishobore kurengana abasirikare babanje kurasa hejuru. Ako kanya nyene amafirimbi, ingoma, inzamba, induru bica bisamirana ku mitumba nka yose ya Ntega. Igihe kirakwira ko hose abatutsi batanguye intambara. Umwe mu babitohoje yanditse ko uwo mugoroba nyene abantu batari bake baciye batera urugo rw'umudandaza yarazwi cyane ku Ntega, Reveriano Harushingoro. Uwo benshi bari basanzwe bagiriza ko yatungishijwe n'ivyo yize mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972. Reveriano yaratunze inkoho agerageza kwigwanira ariko ntaco yari gushobora imbere y'igihugu cose, maze baramufata baramutemagura n'ibibondo vyiwe 4 batabwa mu musarani. Bivugwa ko umukenyezi wiwe nawe bamusanze ku bitaro vya Ntega aho yaragiye kwibaruka, baramufata baramubaga mbere yo kumwica. Inzu ya birasamburwa ibirimwo biranyagwa vyose. Buke rero kwigenekerezo ya 15 Myandagaro umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1988 ubwicanyi bwatandukiriye imitumba yo hafi y'urugo rwa Reveriano Harushingorobe n'imitumba yari igwiriye ko abatutsi nka Ntega Rurari, Mwendo, Kanabugiri n'ahandi henshi hatandukanye. Aho hose rero abatutsi baratemagurwa cyane cyane abagabo n'abana b'abahungu. Inzu zabo zigasahurwa mbere yo guturirwa, inka zabo baratema.
Ikindi kibanza cabangamiwe uwo munsi ni paruwasi ya Ntega, avuga ko hari hahungiye abatutsi bashika kuri 80, nka bose baratemaguwe, abakenyezi n'abigeme barafatwa ku nguvu imbere yo kwicwa bunyamaswa. Bikavuga ko abo bose bahambwe mu kinogo rusanga nyene ku paruwasi. Kwigenekerezo ya 16 Myandagaro umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1988, imitumba nka yose ya Ntega yari kintambara yo guhonya abatutsi. Ahavugwa cyane ni nka Murungurira, Rushubije na Mugendo. Aho rero niho kwica vyakozwe icese, abana, abakenyezi, abatama ntawe, abicanyi basiga bazi ko ari umututsi. Ibitara biraturirwa, ikirere ca Ntega cuzura imyosi nk'uko vyandikwa n'umwe mu babitohoje. Hari umutumba witwa Nyakibingo muri zone Rushubije watangaje bose, kuko hoho ubwicanyi ntibwigeze buhagera kubera ubutwari budasanzwe bw'umukuru w'umutumba yitwa Mathiasi Mporerane. Yari umuhutu maze ararahira ko atabatutsi bicwa mu karere ajejwe. Ubwo bwicanyi rero bwaratandukiriye imitumba yo muri komine Marangara mu ntara ya Ngozi yahahora. Kwigenekerezo 15 Myandagaro umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1988 nkuko vyanditswe n'umushakashatsi yabitohoje. Imitumba ihana urubibe na komine Ntega niyo yakozweko cyane. Bivuga ko abagabo bitwaje ibipanga baje bava ku Ntega bashwaye imitumba ya Kagoti, Bisiga, Kirungu na Rubaya. Uruhigi rw'abatutsi ruba ruratanguye mbere na bamwe mu bahutu bo muri Marangara bavyinjiramwo. Ubwicanyi bwahavuye bushika ku mugwa mukuru wa Marangara, ahari hasanzwe hakorera abadandaza batari bake b'impunzi z'abanyarwanda zari z'abatutsi zaje mu Burundi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1959 n'imyaka yakurikiye. Mu mwaka wa mbere abatutsi baragaragaje kwivuna barananirwa. Abatutsi batari bake baratemaguwe, abandi barabohwa baja gutabwa mu misarani no mu ruzi Kanyaru bakiri bazima. Inzu zabo zirasahurwa, ibiraro vy'amabarabara yinjira muri Marangara birabomogwa, ibara riragwa nko ku Ntega. Naho biruko rero biravugwa ko muri Marangara hari imitumba atabwicanyi bw'abatutsi bwayibereko, cyane cyane imitumba ihana urubibe na komine Nyamurenza be na komine Kiremba vyahahora. Ikindi kitabonetse cyane muri Marangara ni ibijanye no gufata abakenyezi ku nguvu. Ariko ikibabaje nuko iyo mitumba itisha abatutsi ariyo mu nyuma yabangamiwe cyane n'abasirikare baje gutabara, maze hapfira abahutu benshi cyane b'inzirakarengane. Inyuma y'iminsi 3 ubwicanyi butanguye ku Ntega, abasirikare bahavuye baza gutabara kuva ku igenekerezo 16 Myandagaro. Muri Marangara ho abasirikare bageze ku igenekerezo ya 17 Myandagaro umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1988. Amakambi yabonetse cyane muri ico gikorwa yari ibatayo ya 4 y'abakomando y'Ingozi, ibatayo ya 3 y'abakomando y'Abigitega be n'ibatayo ya 22 y'Ingozi. Abasirikare bagiye gushika gutabara ibara ryaraguye, imiryango y'abatutsi yaramaze gutikira ku misozi imwe. Abasirikare bashitse basanga hariho abakiriho baratema, abandi bariko barasahura, ariko bikavuga ko benshi mu bakozi bari bamaze guhunga. Mu mwanya wa mbere abasirikare barashoboye guhagarika ubwicanyi, umutekano uragaruka. Mu mwanya wa kabiri naho abasirikare nabo bahavuye bakora ubwicanyi budasanzwe ku bahutu. Bamwe mu batohoje ivyugo gwimo bavuga ko abasirikare batigeze bamenya gutandukanya bishe n'inzirakarengane. Umuhutu wese basanga ku mitumba ya Ntega na Marangara barica. Imiryango imwe y'abahutu yatuririwe mu mazu, ahandi bakica bitwa ko baje mu nama y'ihumure. Ikibabaje ngaha nuko bamwe mu bahutu bari batabaye abatutsi barimwo mu bishwe n'abasoda, kubera abo bahutu bo bari bagumye muhira kubera ataco bari biyagiriza. Hari na bamwe mu batutsi bitiranijwe n'abahutu, nabo nyene baraguye muri ivyo bitero vy'abasirikare. Akarorero gatangwa ni nko ku mutumba wa Makaba muri komine Marangara vyahahora, aho abasirikare bo basanze abahutu n'abatutsi bari kumwe babasaba kwivangura baranka, baca bicirwa hamwe bose. Abasirikare bo bafata kabo bose basigaye mu mitumba ataco binona ari abahutu bakoze ubwicanyi. Abasoda biyumvira ko abatutsi nka bose bari barishwe canke barahungiye mu migwa mikuru y'amakomini. Abishwe rero muri ivyo bihe bose baba abahutu b'abatutsi bari mu binogo rusangi. Ababikurikiranye bakavuga ko utapfiriye kwa muganga wese yatawe mu kinogo rusangi, mu musarani canke mu ruzi. Ikindi cabonetse muri Ntega na Marangara nuko baba abatutsi baba abahutu atana bamwe bashimiye igikorwa c'abasirikare. Abatutsi bagiriza igisirikare ko catevye kuza kubatabara, abahutu nabo bakagiriza igisirikare ko caje kubamara atakuvangura abicanyi n'inzirakarengane.
kumwe mu bibazo bigoye cyane nico kumenya ibitigiri vy'abaguye muri urwo rwimo. Imbere y'urwimo ayo makomine abiri yari afise abanyagihugu baba ibihumbi 120. Inusu y'abo banyagihugu barahungiye mu Rwanda. Ico gihe HCR yaharuye impunzi ibihumbi 57,500. Leta ya Perezida Buyoya yo yemeye ko hishwe abanyagihugu bari hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10. Umuhari Paripeutu wagwanya leta ico gihe nawo wamenyesheje ko hishwe abanyagihugu bashika ibihumbi 22. Amashirahamwe ya ONU yakorera mu Burundi nayo yavuga ko hapfuye abanyagihugu ibihumbi 5. Urwimo rwa Ntega na Marangara rwamaze indwi imwe kuva ku igenekerezo ya 14 Myandagaro umwaka w'igihumbi 1988 gushika ku igenekerezo ya 22 Myandagaro umwaka w'igihumbi 1988. Abarukoze ntibigeze bahanwa, baba bishe abatutsi mu ntango, baba bishe abahutu mu nyuma. Nta muco wigeze utangwa ku vyabaye. Leta ya Perezida Buyoya yitwaretse gukora ku buryo ubwo bwicanyi budatandukira izindi ntara z'igihugu, gutahukana impunzi no gusanura Ntega na Marangara. Mu kiringo c'indwi zibiri gusa leta ifatanije n'abayifasha yarashoboye gutahukana impunzi ibihumbi 42 kuri bamwe ibihumbi 57,500 bari bahungiye mu Rwanda. Benshi mu banyezwe ivyabo muri komine Marangara barashoboye kubisubizwa, ariko ivyo ntivyashobotse muri Ntega. Inyuma y'urwimo komine Marangara na komine Ntega zarakuwe ku ntara zari zegukira Ngozi na Kirundo, zica zikorerwa akarere zisangije mu vy'intwaro kari karongoye n'uwo bita mu komiseri adasanzwe yari afise igihagararo kingana n'icabura amatari w'intara. Ayo makomine yakorewe politiki idasanzwe ko yateza imbere kugira duge aje ku rugero rw'ayandi makomine y'igihugu. Abanyagihugu barafashijwe kubaka amazu, barahabwa amabati, barahabwa ivyangombwa vyo kubabeshaho kubera inyuma y'urwimo abahutu n'abatutsi bo muri ayo makomine nta ataco bari basigaranye co kubabeshaho. Kwigenekerezo ya 30 Myandagaro umwaka w'igihumbi 1990 Perezida Buyoya yashize umukono ku tegeko bwirizwa nomero 1/34/90 ritanga ikigongwe kubagize uruhara bose mu rwimo rwa Ntega Marangara mu mwaka w'igihumbi 1988. Izo ngingo ntizatahurwa muri ico gihe kuko ababuze ababo bazibona nk'agashimwe gahawe babiciye ababo, mu gihe Perezida Buyoya we yashira imbere ko abahunze bahunguka nuko ukwinubana vyohagarara. Aho kumbure ni naho hari ubudasa bukomeye hagati y'urwimo rwa Ntega Marangara n'ubwo mu mwaka w'igihumbi 1972. Inyuma y'urwimo rwa Ntega Marangara Perezida Buyoya yatanguje politike y'ubumwe. Yari ifise intumbero yo gutuma abarundi bavugana ku vyabateranije kuva muri kahise no kwiga ingene ubutegetsi bwosangirwa hagati y'abahutu n'abatutsi. Perezida Buyoya yemeza ko urwimo rwa Ntega Marangara wari umutego tezwe n'u Rwanda rwa Habyarimana be n'abagwanya ubutegetsi bwe kugira ngo akore ubwicanyi nk'ubwo mu mwaka w'igihumbi 1972, ahubwo nawe acafata intumbero itari yitezwe yo kunywanisha abarundi. Umuntu ngaha yovuga ko Ntega Marangara yahinduye amateka y'u Burundi ku rugero rukomeye cyane. Kwigenekerezo ya 22 Myandagaro umwaka w'igihumbi 1988 incabwenge 27 z'abahutu zarimwe abigisha, abamenyesha makuru, abakora mu bushikiranganje butandukanye ndetse n'abanyeshuri ba kaminuza zarandikiye Perezida Buyoya zimumenyesha aho zihagaze ku vyari ko bibera mu makomine ya Ntega na Marangara, nk'uko vyavuye bisigurwa n'umwe mu banditsi iryo kete Deo Hakizimana, aho bandika ko iryo kete kwari nk'ukwitabariza ijya nyuma kuko bari biteze ko ivyo mu mwaka w'igihumbi 1972 bisubiriye mu Burundi. Umwaka w'igihumbi 1972 dusubiye inyuma gato, ibintu vyari vyatanguye nk'uko kwa Ntega Marangara. Umugwi w'abaroberi b'abahutu warateye, hacakurikira ubwicanyi bwakorewe incabwenge z'abahutu mu gihugu cose. Incabwenge zo mu mwaka w'igihumbi 1988 nazo zibajije ko atankeka Perezida Buyoya acakora nk'uko intwaro ya Perezida Micombero yakoze mu mwaka w'igihumbi 1972. Izi ncabwenge 27 zanditse zibaza ko ubwishanyi bwa Ntega Marangara ari icitwazo categuwe n'ubutegetsi bwa Major Pierre Buyoya kugira bubonereho kumara abahutu mu gihugu cose. Iryo kete ryasaba ko ubwo bwicanyi buhagarara, ko hatanguzwa ikiganiro mu gihugu kijanye n'ibibazo vy'amoko, k'abahutu baserukirwa bikwiye mu nzego zitwara igihugu no mu nzego z'umutekano. Ryanasaba kandi ko hatoshigwa imbere ivyo guhana bagirizwa ivyabaye muri Ntega Marangara.
abanditse iri kete ntiborohewe na gato kuko bamwe baranapfunzwe, ariko igitangaje ivyo basavye Perezida Buyoya vyose yarabikoze n'atigeze yemera ko yabikoze nk'inyishu y'iryo kete. Mu ntango z'ukwezi kwa Gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani n'umunani, Perezida Buyoya yaratangaje umugwi w'igihugu ujejwe kwiga ikibazo c'ubumwe murantunge. Perezida Buyoya yaratanguje umugwi w'igihugu ujejwe kwiga ikibazo c'ubumwe bw'abarundi. Umugwi wari ugizwe n'incabwenge 24, abahutu 12 n'abatutsi 12. Mu ntango uwo mugwi wari urongowe na Libere Bararunyeretse be na Adriano Sibomana. Mu minsi mike Sibomana amaze kuba umushikiranganje wa mbere yaciye asubizwa na Baritazari Habonimana, benshi muramuzi mu nama nkuru y'abashinga ntahe. Umwe mu bagize uwo mugwi yari Sylvestre Ntibantunganye, havuye abo mukuru w'igihugu hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane ndetse n'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatandatu. Uwo mugwi waraciye hirya no hino ikibazo c'injyane z'amoko mu Burundi, urasohora icegeranyo cashikirijwe umukuru w'igihugu, uratunganya ibiganiro mu gihugu cose vyo gusigura ivyo washitseko. Ibiganiro vyatumye abarundi bubahuka kuvugana ku kibazo c'amoko ubundi kitahora kivugwa. Mu nyuma uwo mugwi nyene waratumwe kwandika amasezerano y'ubumwe bw'abarundi, nayo nimuyashaka murandika muri commentaire nayo tuzoyabakorereko inkuru. Ayo masezerano y'abarundi yahavuye yemezwa n'abarundi mu matora yo kwigenekerezo ya 5 Ruhuhuma umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na rimwe. Ayo masezerano yagizwe umushinge w'itunganywa rya politike y'Uburundi kuva ico gihe. Inyuma y'amasezerano harashizweho kandi ibendera ry'ubumwe bw'abarundi, ururirimbo ruhayagiza ubumwe bw'abarundi. Icibutso c'ubumwe bw'abarundi kiri ku musozi wa Vugizo hejuru y'igisagara ca Bujumbura. Haranashingwa kandi umunsi wahariwe ubumwe bw'abarundi uhimbazwa kwigenekerezo ya 5 Ruhuhuma kira mwaka. Politike y'ubumwe bw'abarundi ntiyagarukiye kuri ivyo bimenyetso gusa, kuko kwigenekerezo ya 19 Gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani n'umunani, Perezida Buyoya yaragenye umushikiranganje wa mbere w'umuhutu Adriano Sibomana inyuma y'imyaka 23 ata muhutu agiye muri ico kibanza. Uwa nyuma yari Joseph Bamina yagenywe n'umwami Mwambutsa hari muri Nzero umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na gatanu. Uwo munsi nyene haragenywe kandi leta y'ubumwe igizwe n'abashikiranganje 22, abahutu 11 n'abatutsi 11. Kunganisha abahutu n'abatutsi muri leta vyari bimaze imyaka irenga 20 bitabayeho. Perezida Buyoya yarinze ava ku butegetsi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu, leta ziwe zose zimeze gutyo. Ni mugeno mwigenwa ry'abandi bategetsi nka Baburamatari, abastanteri, abaserukira Burundi mu makungu, indongozi z'umugambwe umwe Rudende Oprona. Perezida Buyoya yagumye yisunga ivyo politike yo kunganisha ibitigiri vy'abahutu n'abatutsi mu nzego. Uprona umugambwe umwe Rudende waratunganije ikoraniro kaminuza muri Kigarama mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda. Perezida Buyoya umututsi acatorerwa kurongora umugambwe, nayo Nicolas Mayugi umuhutu atorwa kuba umunyamabanga mukuru w'umugambwe. Ikibanza ata muhutu n'umwe yari bwakijemwo kuva Uprona igizwe umugambwe umwe wiganje mu gihugu hari mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na gatandatu. Nkuko bibandanya bivugwa, ikoraniro kaminuza ryashizeho kandi komite nkuru yacisubiriye inama ngarukira gihugu yo kwigenekerezo ya 3 Nyakanga umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani n'indwi. Urwego rwari rurongowe cane cari igisirikare, niko rwego rwari rugoye cane. Mu basirikare bato bato abahutu batoye bongerekana, ariko mu rwego rw'intwazangabo ntivyari vyoroshe kuko bo vyasaba ko babanza kwiga imyaka ine muri kaminuza ya gisirikare Isikamu. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani n'icenda, Isikamu yarakiri imikangara y'abahutu naho batari bwabe benshi bavyitaba. Ivyanateye induru mu bandi banyeshuri b'abatutsi, bamwe baca barirukanwa muri kaminuza ya gisirikare. Bamwe muri iyo mikangara bari mu batanguye ikirobere ca FDD inyuma y'igandagurwa rya Perezida Ndadaye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu. Politike y'ubumwe yarafashije ibindi bisata vyahora bivugwamwo amacakubiri. Akarorero ni nko mu vy'indero, ahahoze havugwa ko mu kibazo kirangiza amashuri mato mato concours national hakoreshwa indome za I na U ku mazina y'abanyeshuri kugera batandukanye abahutu n'abatutsi. Perezida Buyoya yashinze ko amazina bayafuka kandi ko impapuro z'ikibazo zigaruka ku mashuri abana bose bakibonera ivyo batoye n'ivyabananiye, maze urenganijwe agasaba kurenganurwa. Ivyo benshi bakabishingira intaye kuko igihe bakora amakonkuru mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani n'icenda vyari vyifashe gutyo.
Ikindi cyavugwa nuko amashuri atuma abantu babandanya kaminuza izo bita lycée yaragwiriye mu ntara ya Bururi, maze mu zindi ntara bakagwiza amashuri y'inderabigisha RP be n'ay'imyuga. Perezida Buyoya yashinze ko muri ayo mashuri nyene y'inderabigisha bashiramwo ibisata bituma abana babandanya muri kaminuza, lettres modernes, scientifiques, normales n'ibindi, maze nazo nyene zihinduka lycée. Nivyo benshi bakabishingira inaye kuko vyarakozwe ku mashure benshi bize ko nka lycée Makamba na lycée Rutana, izo zose imbere y'intwaro ya Perezida Buyoya zitwa lycée pédagogique. Ikindi politike y'ubumwe yakoze ko ni igisata c'amabanki, aho vyavugwa ko hari abo bitari vyoroshe ko baronka ingurane kubera vyabasaba kubanza kuronka umugarikizi. Perezida Buyoya yafashe ingendo yo kurwiza amabanki kugira ngo ivyo bisambuke. Benshi baribuka ingene Melchior Ndadaye yahaye amadeni abantu batari bake mu banki nshasha yahavuye akorera. Mu bisata vyinshi vyavugwamwo akarenganyo gafatiye ku moko, leta y'ubumwe yaragerageje gufata ingingo zituma ako karenganyo gatera kavaho. Leta y'ubumwe yarakoze kandi ku kibazo cyo gutahukana impunzi zo mu mwaka w'1972. Hari abatari bake bahungutse no mu gwimo, naho gwimo rw'umwaka w'1993 rwatumye basubira guhunga. Hari n'abatashimye guhunguka ico gihe. Umugwi wo gutahukana impunzi ico gihe wari urongwe na Professeur Paul Ngarambe, ariko kandi hari ibibazo vyagumye bitoroshe naho bitavugwa cyane, aho cyari nk'ikibazo cyo gusubiza ivyanyazwe mu mwaka w'1972. Politike y'ubumwe naho yashimisha abarundi batari bake, hari imigwi ku mpande zose itayerekwa. Batutsi hari abayifata nk'ubuhemu bwa Perezida Buyoya kugeza naho bamwe batangura kuvuga ko atari umututsi. Mu Bahutu naho nyene kwari nk'uko hari ababona ko ubwo bumwe ari uruhendo gusa. Izo mpande zose zarwanije bikomeye iyo politike. Inshuro zibiri ubutegetsi bwa Perezida Buyoya bwaraswe gutembagazwa n'abasirikare. Muri ntwara n'umwaka w'1989, aho vyari bitegekanijwe ko Major Buyoya arasigwa mu birori vy'umunsi mukuru w'intwara miheto z'u Burundi, no mu mwaka w'1992 mu gihe yarahejeje kwemera umuzo w'imigambwe myinshi. Ku rundi ruhande, Paripehutu yaratanguye ibitero vya gisirikare. Igitero cabaye ku ikambi yo mu Mabanda mu mwaka w'1990 n'ikindi gikomeye cabereye mu ntara c'Ibitoke, Bubanza, Kayanza n'igisagara ca Bujumbura muri Munyonyo mwaka w'1991. Nkuko rero twatanguye tubivuga, ibijanye n'ubwimo rwa Ntega Marangara ntavyo twe twabonye n'amaso yacu. Ibi tubagajije ko vyose nivyagiye birasomwa, murantunge nivyagiye birandikwa n'abashakashatsi batandukanye, natwe tukabibasomera ubundi tukabibakoreramo ino nkuru. Ibindi hari ivyo twumvise mu ntare zigiye zitandukanye. Nankeka ko ari vyinshi bitazwi kugeza ubu. Birahamba rero ko aba amatohoza meza agatanga umuco wose. Benshi mu bafasha Perezida Buyoya kurongora igihugu baracariho, abasirikare benshi baracariho, abari barongoye Paripehutu benshi baracariho, abacitse ku icumu bariho. Amatohoza akozwe neza rero twomenya ukuri. Ikibi nuko ibibazo nk'ivyo bikoreshwa muri propagande aho kunga abarundi bigace bibatandukanya. Bamwe bati ese koko umugwi CFR uwo bibasha? Ico benshi bemeza nuko ubwicanyi bwa Ntega Marangara bwahinduye amateka y'u Burundi, kuko bwatumye ikibazo c'amoko kivugwa, maze buhoro buhoro hagenda harafatwa ingingo zikosora vyinshi. Igandagurwa rya Perezida Buyoya murantunge rya Perezida Melchior Ndadaye mu mwaka w'1993 ryarasubije inyuma intambwe abarundi bari bageze ko mu gutora umuti w'ibibazo, ariko mu nyuma amasezerano ya Arusha nayo yarazanye akandi karusho. Kuri ino si ntihambaye kugira ivyago ivyo bizokwamaho, ahubwo hahambaye uko bitorega umuti, aho ni abagabo n'abapfasoni b'ukuri babonekera. Garera amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke s'abone niba utarafyonda ko kugira ngo tujucikanwe nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'ibindi vyinshi turiko turabategurira ni mu mwanya ntimuze gucikanwa. Umuhuza TV, Imana iba yazagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muri ko murakora.